iyo bagwaye intandara oya ntandara agwaye iyindi ngwara nyine ukwatsi ni ivyigubukiza kumbure mu mutwe ibindi vyinshi avuga ubu turi kumwe rero ubwenge buri ku gihe cane n'ubu hari ibintu ariko aratubwira gusa duca tumva natwe ivyo bintu ko atari vyo vyari bikenewe ko tubwira ko tumva bitari ivy'umuntu ameze neza mwari musanzwe muzi yuko ngaha mu kigo c'ubuvuzi kandi inshuti ya bose basanzwe bavura noneho abafise ikibazo cyo mu mutwe ivyo twahora tuvyumva yuko bavura ingwara nyinshi ntabwo twari bwashike mwari bwashike ndashaka kumenya byagenze gute mwahamenye gute ngaha kugira ngo mushobore kuhitura kuko ndazi ko mwari mumaze kwivuriza hatari hake ariko muravuga ati reka twiture ikigo c'ubuvuzi kandi inshuti ya bose naho turabe ko hoho hari ico tumarira mwahamenye gute rero inshuti ya bose yo ni inshuti yawe ese nuko reka tubaramutse bakunzi b'urubuga rwacu rw'inshuti ya bose katubaramutse niteka ntangere aho uno munsi turamutse turi ku munsi wa mbere w'ibikorwa aho mubona ko mu kumwe vyamanyene abaza bitura ikigo c'ubuvuzi kama ubona ko n'uno munsi twashoboye kwakira bamwe mu bantu bituye noneho iki kigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose musaza umuzi ko iki kigo gisanzwe kivura ingwara zitandukanye harimwo nka diabete, hypertension, amibe, hemorrhoide n'izindi zigiye zitandukanye tutibagiye amaso kumbure hariya anye na diabete noneho reka nakire bamwe mu bagwayi noneho sanze ngaha kumbure baje kwivuza ndabakiriye cyane magize neza yoje ni sawa kweregera nje kwivuriza ngaha n'indwa gikomere murakoze namwe reka tubakire kumbure ngira ngo muri bamwe bazanye uyu mugwayi wacu tuzanye tutumuzanye byaje murabe iyo ngwara agwaye kandi ukuntu gutya tapanze neza tumwe ndavuga izo nico vyumva nizo zose bamwe mu bidufashemo nizo neza na neza turetse iyi ngwara asanzwe mbona ngaha y'ukuguru kuvyimvye n'igikomere kumbure iyindi ngwara asanzwe afise ni nkiya indi ngwara tuba tubona nsanga izo ndakubwiye ico gikomere izo ndakubwiye zo kuba mu mutwe atameze neza mu mutwe kumbure birigubukiza ubwenge ntibube kubana imbere rero yuko kumbure na malaria zose ya malaria ivyo mu mutwe nuko vyandurukira hiyo nyene mu mutwe cefata nuko kugura mutwe iyo bagwaye intandara oya ntandara agwaye iyindi ngwara nyine ukwatsi ni ivyigubukiza kumbure mu mutwe ibindi vyinshi avuga ubu turi kumwe rero ubwenge buri ku gihe cane n'ubu hari ibintu ariko aratubwira gusa duca tumva natwe ivyo bintu ko atari vyo vyari bikenewe ko tubwira ko tumva bitari ivy'umuntu ameze neza mwari musanzwe muzi yuko ngaha mu kigo c'ubuvuzi kandi inshuti ya bose basanzwe bavura noneho abafise ikibazo cyo mu mutwe ivyo twahora tuvyumva yuko bavura ingwara nyinshi ntabwo twari bwashike mwari bwashike ndashaka kumenya byagenze gute mwahamenye gute ngaha kugira ngo mushobore kuhitura kuko ndazi ko mwari mumaze kwivuriza hatari hake ariko muravuga ati reka twiture ikigo c'ubuvuzi kandi inshuti ya bose naho turabe ko hoho hari ico tumarira mwahamenye gute rero rege twabajije mu mutara tuzana sinaha kubera abo ari wahaza mutari bobo hamwe batayobe kubera bama mu mabarabara uku kuguru kugeze aho kuvyimba nk'uku vyatanguye gute ukuguru nyine kuri ico gikomere tangwa tugiraza yuko ari bisanzwe cyatera aguma hagendera ko nyine nkuko ndakubwiye kubera umuntu atameze neza aguma hagendera ko mwijoro haba he cyari ucakura kakama kari simishi amazi yoba yaraguye coba ari ikintu camukomerekeje kugira ngo atangure gukomereka nimwe baramukubise hacara komisha ukuguru cyabyandukira n'ivyo bindi vyose cyatangwa tubona nyine umuntu kanzi kuraguruka bari ibintu nyene kuguru cy'umubwirako musore ni sawa nyimba wibuka ufise imyaka ingahe 33 uku kuguru ndashaka kumenya ububabare kumbure mu babaramwo noneho nkuko mbona ko navyimvye cyane mbabare nyine kuva ngahe hejuru ku ivi kushika n'ipfo ku mano hoho vyoba bishika kumbure imbere na mbere yuko ukomereka mwoba mwaranywa inzoga kumbure arizo zoba zaratumye kuguru kuvyimba nko bwa mbere inzoga jewe inzoga nyine je nazivukiye so batanzwa ngo inzoga ndazinywa muga maze kubona maze gukomereka nkamara kuvyimba
inzoga baca bazimbutse inzoga buri nazihevye nta gatabi wigeze unwa kumbure batubwiye yuko musanzwe mufite n'ikibazo cyo mu mutwe mbega iyo bihindutse mu mutwe mumera gute bigenda gute cyavyinumyeho wazi ingwara ikuri wewe ntayo wibonako nibyo kabisa ntayo wibona babashikanye mu kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose hamwe bo kuvura ugakira kuguru kukavyimbuka ugasubira kumera kwa kundi nyene niki woshimira ikigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose je niko nishimira cyane gose kandi nje nishimira gose se utambuka neza nishimira cyane gose mwamugize neza ho wari usanzwe iki kigo ukizi jewe ngaje ndahazi gusa mose ndahazi neza gusa nahunda kwaca nyenye ngahizege ndahazi kuba umuntu atazi gusoma je ndi mwamisuka akunda kumva ati cyago kama ni haje harugu seje asene bwaho nyore gusa nampagara harya tukatafita naho nje ndahazi mwijoro birakunda ko usinzira neza mu sinzira kwa no kura kuranje kurara kuba kuva gomeretse yajyanye mu nzu nijoro gusa araragenda mu biharage by'abantu iyo bihindutse mu mutwe kumbure bikagubuka mumenya gute mwebwe musanzwe muba tubana nyine usanga ariko aravuga ijambo byinshi akatakata ngo abajya abantu baje kumpiga ngo he amategeko ariko arasambura akavuga ibintu byinshi nyine byinshi kirukanga ryari higeje nagiye mbona za masaa 5 y'ijoro bunyugururira ndabona abantu bazi kunsanga mu nzu ndamuguriye se mu bandi bantu amaze akanya amasate y'ijoro nagiye mbona byuka asanganye mu cyumba ndyamamo ngo ngamo wabaraje ngo ni gufungiye barayizanye cyarayine kumwe joro yaciye agenda agarutse 10 z'igitondo ico kibazo cyo mu mutwe akimaranye igikingana gute oya ni kuva uwo munsi ko kuguru nyene kuva ku wa mbere ubundi ataragwara kuguru yari normal mu mutwe yarameze oya nta na kimwe kabisa yari sawa kuva uwo munsi bamukubise canke kumbure byo biterwa n'ububabare ku kuguru kumo sinumva mira kimwe nk'abamukubise mu mutwe tatse ko bahaciye hamererwa nabi mu byo mwari muje kumuvuza noneho ico naco nyine cyari mu nteguro ko mwobaza kugira ngo ivyo nyene byinshi bikenewe kuvuza ko kuguru n'ivyo byo mu mutwe nyene byose noneho tutabarambiye ndashaka kumenya mugishika muri iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose mwakiriwe gute mbega mubona bakira kujya mu bitaro bakira uko mu bitaro hari gishika barakwandika bakaguha agafishe noneho bakakwakira nyine nko kubita muri iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose naho mugishika vyagenze gute babakiriye gute gishika nyine twayaze ndamubwira nyene bya uwo nyene ariko kuzomba ntiharya ndamubwira ati tuzanye umugabo ati ameze nuko ati baza kuvyiganira muganga tugamizana amahera y'ifishi 1000 hanyuma rero maza kwigana babandikira nta bindi uko mwahiyumvira ko mbere niko mwahasanze ege twahinduranye ko tumva avuga ati baravura ingwara nyinshi ati ugenza amaze mu itura harya hantu gituma tubanje kuza rero mubanze mutwiragereze mu kibano iwanyu hari waramaze kuvurirwa ngaha muri iki kigo cy'ubuvuzi kama inshuti ya bose aje ntawe ndamenya kabisa ntawe ndabona ngene abo bahababwiye gute mu gihe turavyumva no ku maradiyo hose twavyumva kandi n'abantu bakavuga bamaze kumva abantu bavuye ubu rero noneho mugiye kuba imboneza yaho musanzwe muba kugira ngo muze mubabwire ati twe twarishikiyeyo turatwarayo umurwayi wacu turakigwa nk'uko mu bindi bitaro bakira ni ngiyi na fishe bayibahaye nta Karutimana Jean Marie Tanazi shaye okay aba w'imyaka 33 abirubamvyi Igitega ndabona na fishe bayibahaye ubu rero mwamuzanye umurwayi wanyu kumbure aho muzogira ico mubwiye ababanyi banya ati twebwe twasanze hameze nuko noneho ndakeka ko mwoba munafise n'icizere ko mbe n'umuhungu wanyu umuhungu wa mukuru wanje uri se wabo icizere mufise ni nk'iki n'icizere dufise nyene ko Imana yoje imbere nge mukamuvura nyene imiti gakora neza kwamnakize cyo turoza turatanga inkuru mu babanyi cyangwa ndo bangendera hose uwo muntu yamujane kwa muganga hana utahazi avuye ndamuza nje naragiye cyo nkuru ndoza ndatanga
atanazi ivyo shika ugakira ugasubira noneho gukina agapira mu bandi canke gutembera mu bandi niki woshimira ikigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose? Bino kuri nashima cyane gose no kuri se gutembera mu bandi bantu nkamafata isuka mu bandi bantu none umuntu agwaye n'ugwaje je numva na bapfura neza mutahazi baza ndakujana kweli. Reka tubashimire cyane noneho kubona mwashikanye umugwayi ngaho kugira ngo barabe yuko bomukurikirana neza hama ejo canke ejo tuzoze kubatemberera hariya anye mu Rubamvyi ariko anyonga ikinga canke ariko aratembera mu bandi muvyereka ndagushimire cyane. Nibwo kabisa bari vyiza muhoza mukaza mukaraba ngena ameze n'abandi baboneraho akavuga ati twarabonye baza gukurikirana umuntu no gatuma ariko kandi sura mutwibutse babita bande mwaje muvahe noneho kuwuhe mutumba kuyihe komine muyihe ntara? twaciye tuva ku mutumba Rubamvyi komine Gitega. Murakoze cyane Tanazi, reka ndagushimire cyane ariko ndanakwifuriza kuzofata imiti neza kudatinya imiti kandi hari abantu nzabumva ngo imiti ngo irakaze ngo irarura ariko ingwara nayo ni ikaze gusumba. Ingwara y'imiti kiza gutinya imiti tugeza naho urura naho uburyoshe tugeza kuyihatira ko kubera ubumerewe nabi. Ariko ndashaka kumenya hagati y'ingwara n'umuti ikirura cyane n'icyaha. Harura ingwara. Urakoze Tanazi, nibaze yuko umuti uzohabwa n'ikigo cy'ubuvuzi ka Inshuti ya Bose uzowumira utawutiye. Je no kuri je mu mpaye nzwikana neza ujya muza mu mpaye. Okay. Murakoze. Inshuti ya Bose yo ni inshuti yawe.